usomye hamwe w'iGalatiya igice cya 5 umurongo wa 19. Abitwararika ivy'umubiri, ibikorwa bibigaragaza ni ubushurashuzi. Aba bantu barangwa no gushurashura, aba bantu barangwa n'ibihumanya, baragendera mu bihumanya byinshi, ivy'isoni nke, ivyo gusenga ibigirwamana, ivy'uburozi, ivy'ubwansi, ivy'intonganya, ivy'ishari, ivy'ishavu, ivy'ikeba, kwitandukanya ibice, inzigo, kuboregwa, kudandahigwa n'ibindi bisa n'ivyo. Mu yandi majambo si ibi vyonyene, hariho n'ibindi bisa n'ibi batashoboye kudondagura. Bene abo bantu rero ukabona abari muri ibi bintu Paulo yandikiye ab'Igalatiya, uzoca umenya yuko aba bantu umwitwarariko wabo ku murango no mwijoro ni ivy'umubiri, ni ivy'umubiri gusa. Imana idufashe cyane, haleluya. Ariko mu kwitwararika ivy'imwemu hari ico bivyara, kandi nabo nyene hari bibaranga. Abantu bitwararika ivy'imwemu, icambere ico bivyara ni iki batwandikiye ku murongo w'indwi, yuko bizana ubugingo n'amahoro. Ku murongo wa 6 bizana ubugingo n'amahoro. Ivyo nivyo bivyara. Ariko kandi abantu bitwararika ivy'imwemu urashobora kubamenya nabo nyene. Paulo yaravyandikiye ab'Igalatiya, arababwira ati burya abantu barongorwa na mwemu, abantu baganzwa na mwemu, abantu bitwararika ivy'imwemu, ivyo bama nibi bikurikira: n'urukundo rwiyongera kuri ya mahoro, n'umunezero, n'ingeso nziza, n'ubugwaneza, n'ukugira neza, n'ukwirinda, ubwizigigwa. Ivyo nivyo bama. Abene abo bantu babonye uzoca umenya ngo aba bantu n'abarongorwa na mwemu, aba bantu n'abitwararika ivya mwemu. Yesu ashimwe. Ndiko ndavuga kwitwararika, nagira ndakubwire ngo ubitahure neza icyo umuntu yitwararika, akigumiza ku mutima. Icyo umuntu yitwararika arakizindukira. Icyo umuntu yitwararika arashobora kukirarira amaso. Icyo umuntu yitwararika arashobora kucuririra indege. Icyo umuntu yitwararika arashobora kugitangira ivyiwe vyose kugira ngo ico kintu abone yuko kigenze neza, abone yuko akironse, abone yuko nyene aronse ivyamwa vyacu. Haleluya. Ikintu witwararika, n'amafeza woyatanga, n'amazahabu woyatanga kubw'ico witwararika.